Ndabaramutse rero n'ikaze mwese abanywanyi bacu mukurikiye amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV ya mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino mu bisata vyose tubashikiriza yavugwa muri politike zivugwa mu mutekano ivyagiye biratangazwa mu binyamakuru vyagarutswe ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ayandi makuru yose bamutegerezwa kumenya turayegeranya tukayabashikiriza igihe cose wafyonze kuri subscribe amakuru akagushikira mu bambere. Hari abarundi bapfunzwe, abo barundi bakaba bapfungiwe mu gihugu ca Zambia, ariko abo barundi hakaba ari benshi bashika kuri 34. Abo rero bakaba bapfunzwe, boba bapfungiye iki? Ese abo bapfunzwe ni bande? Turaza kubabwira amazina yabo bose, nimbaho harimwo wawe ukaba womenya ko apfunzwe kandi ubuzima butamworoheye mu gihugu ca Zambia. Turaza kubabwira nanone ivyiyumviro bitandukanye kuri bene wacu bapfungiwe mu gihugu ca Zambia. Turaza kugaruka kuri vyinshi cane kubirabana niyo ngingo nyene kuri ayo makuru muraza kuvyumva. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Tunasuhuza cane mwebwe mu dukurikiye muri mu gihugu ca Zambia n'ahandi hose mwoba muherereye ku mugabane wa Afrika, mwese ndabahaye kaze. Kanoho makuru yacu tuyatangurire kuri runo rutonde rw'abarundi bapfunzwe. Abo barundi rero bakaba bapfungiwe mu gihugu ca Zambia. Iyi akaba ari liste y'abarundi bapfungiwe muri Zambia muri prison y'Imwembeshi. Amakuru avuga ko bapfunzwe mu buryo bubi cane. Harimwo witwa Bukeyeneza Thierry, akaba hapfunzwe kandi Ningabiye Alexis, Nkurunziza Hussein, Sabiyumva Justin, Hamenyimana Patrick, Ndayikengurukiye Gilbert, Akimana Gentil, Ndayisaba Revisi, Minani Uzieri, Nkurunziza Sirasi, Ngabonzira Eric, Bigirimana Eri, Niyukuri Gerard, Ndayishimiye Craveri, Ndayishimiye Tade, Niyonsaba Pascal, Nishimwe Desire, Ndikumana Gilbert, Mbangweta Fidelisi, hakazamwo Ndayishimiye Evariste, Yusufu Methode, Habimana Leonari, Ndayihaya Revisi, Nkundabagenzi Obedi, Arakaza Elise, Sabimana Abubakari, Toyi Remi, Ndekatubane Eli, Kwizera Jean de Dieu, Sengiyumva Richard, Nkurunziza Fanueli, Nduwayezu Edouard, Nijimbere George, Nimpagaritse Ezekiel. Ivyo rero abo akaba ari amazina y'abarundi bapfungiwe mu gihugu ca Zambia muri mwibohero rya Mwembeshi, nkuko amakuru tuhavana abivuga. Niba harimwo uwo woba uzi mwobimenyesha abiwabo, hanyuma mubabwire barondere kw'inimero ya telefone akamenyetso ko guteranya 260 77 76 ubusa. Arashobora kubafasha kugira bakurikirane abiwabo bapfunzwe. Harico umuntu yovuga kuri abo bene wacu bapfungiwe mu gihugu ca Zambia, aho umuntu yo kwibaza vyinshi. Hapfunzwe abarundi gusa, bapfungiwe iki? Bakoze iki? Bagirizwa iki? Uko biri kose umwe wese afise dossier imuraba. Sinibaza ko bose bafise dossier zisa. Abazira ivyaha bakoze ntibofatwa co kimwe n'abagirizwa gusa ko ari abarundi. Abapfunzwe n'abana b'u Burundi, benshi usanga ari urwaruka ruba rugiye kwisumamwo. Ubuserukizi bw'u Burundi nibaza ko bwoba buriko burakurikirana ico kibazo. Twakuze tubona ingene imbwa yubahiriza sebuja. Nibaza ko abapfunzwe bazira ko ari abarundi gusa, atakindi caha bakoze. Abo botabarizwa kugira barenganurwe. Question d'intégration régionale en particulier
en Afrique en general, aha hantu haracari ikibazo gikomeye kuko hari abikikamukiza bakaja mu mirwi ihungabanya umutekano. Abo nibo bakwegera n'abandi baba bariko bariruka kugira biteze imbere. Turabona abarundi baja gukorera mu bihugu vy'abarabu kandi ni vyiza cane. Nibaza ko hari amasezerano yabaye hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu. Haraciwe inzira hituma abarundi boherezwa kuja gukorera muri ivyo bihugu. None ni kuki iyo nzira itobaho hagati y'u Burundi na Zambia, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud n'ahandi hatandukanye? Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ubwo gwaruka ruja muri ivyo bihugu rukwiye gucirirwa inzira. Bamwe bagenda barondera akazi canke barondera gucuruza kandi bafise agatahe gato katemewe n'amategeko. Hamwe habayeho amasezerano, nibaza ko abo bafise agatahe gato bo koroherezwa hanyuma bagakora mu mwidegemvyo nico amasezerano amaze. Ivyo rero akaba ababijejwe n'abari muri ambasade y'u Burundi mu gihugu ca Zambia bufasha kugira abo bene wacu babashe gutunganirizwa, abapfunzwe ku karenganyo bapfungurwe, barikugwe n'abandi n'imiryango yabo ibashe kubikurikirana. Ndakwibutse ko nkuko ndabikubwiye hari liste y'abarundi bashika kuri 34 barimwo Bukeyeneza Thierry, Ningabiye Alexis, Nkurunziza Hussein, Nsabiyumva Justin, Hamenyimana Patrick, Ndayikengurukiye Gilbert, Akimana Gentil, Ndayisaba Levisi, Minani Uzieri, Nkurunziza Sirasi, Ngabonzira Eric, Bigirimana Eri, Niyo kuri Gerard, Ndayishimiye Karaveri, Ndayishimiye Tade, Niyonsaba Pascal, Nishimwe Desire, Ndikumana Gilbert, Mbangweta Fideli, Ndayishimiye Variste, Yusufu Methode, Habimana Leonari, Ndayihaya Revisi, Nkundabagenzi Obedi, Arakaza Elize, Nsabimana Abubakari, Toyiremi, Ndekatubane Eli, Kwizera Jean de Dieu, Sengiyumva Richard, Nkurunziza Fanuel, Nduwayezu Edouard, Nijimbere George, Nimpagaritse Ezekiel. Abo akaba ari abarundi bapfungiye mu gihugu ca Zambia. Woba abazi rero yo rondera ku nimero akamenyetso ko guteranya 267 ubusa maze bakabasha kumenya iyo ababo boba barajanywe. Ikiziga c'umwana w'uruyoya mu buriro buri hafi y'ibitaro bikuru vya Muyinga aho yaraje kwivuna umusase. Uwo mukenyezi akaba ahejeje gufungura aciye abwira abari bamuheje ivyo gufungura ko bumufatira urwo ruyoya, avuga ko asinziriye. Umwana yaramaze nk'imisi 5 avutse, akaba yabesheye abakora muri iyo nzu y'uburiro ko uwo mwana asinziriye, ariko haheze akanya baravye basanga uwo mwana ntagihema. Mu nyuma baca bagerageza gukurikirana, mbere uwo mwana acajanwa kwa muganga acabwira ko yamaze gusezera isi. Igipolisi gica gihera amatohoza, ariho kuri uyu w'Imana cataye muri yompi uwo mukenyezi. Tukiraho nyene i Muyinga, abigisha bo kw'ishuri shingiro rya Kidasha rikukira ubuyobozi bw'indero bwa komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga bariyamiriza ingendo y'umuyobozi w'iryo shure Benoit Nsengiyumva yo kunyuruza ibifungurwa bigenewe kugaburira abarego b'iryo shure mu mugambi wiswe cantine scolaire. Mwiketa ubigisha baherutse kwandikira ubuyobozi bw'indero mu ntara bagiriza uwo muyobozi kuba yanyuruje igice c'imfungurwa, umufuko w'ibiharage zari zigenewe kugaburira abanyeshuri mu kiringo c'imisi 5. Nkuko amakuru ava kuri iryo shuri avyemeza, abo bigisha bagasaba umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga gufatira ibihano Benoit Nsengiyumva. Ido na Pierre Gahungu.
ubwo busuma bwagirizwa uyu muyobozi bwabonekeye mw'ikete abigisha bandikiye umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga bagiriza umuyobozi wabo Benoît Nsengiyumva kunyuruza igice kimwe c'imfungurwa zari zigenewe gufungurira abana kw'ishure zitangwa n'ishirahamwe rijejwe imfungurwa kw'isi PAM mu mugambi witwa cantine scolaire. Amakuru ava ngaho avuga ko mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama uno mwaka ishirahamwe PAM ryari ryatanze kuri iryo shure imifuko 6 n'igice y'ibiharage bingana n'ibiro 650 hamwe n'utujerekani tw'amavuta y'amakoto 19 no kuvuga amaritiro 380 byari gukoreshwa mu kiringo c'imisi 5, ariko uwo muyobozi ngo yasohoye ibiro 550 vy'ibiharage n'amaritiro 60 gusa y'amavuta. Abo bigisha bakavuga ko uwo muyobozi wabo yafatanije n'umukuru wa komite ijejwe kuraba izo mfungurwa hamwe n'ubujejwe ububiko bw'izo mfungurwa mu kuzinyuruza. Kubera ubwo bube gito abana ngo bakaba baronse imfungurwa z'intica ntikize. Abo bigisha baragiriza kandi umuyobozi wabo kunyuruza amafaranga yatoje abana 500 ku mwana umwe yo kongereza igitigiri c'amasahani yo gufungurirako, ariko ngo akaba atasahani n'imwe yaguzwe. Abo barezi bagasaba umuyobozi w'indero mu ntara gufatira ingingo zibereye uwo muyobozi yicisha inzara abana. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwagerageje guhamagara kuri telefone umuyobozi mukuru w'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago kugira tubwire ico ategekanya gukora ku vyo abigisha bamusavye, ariko ntituramuronka.